ndagomba ko twese abakozi b'Imana tuba akarorero nka Kirisi bandamugarukako tube akarorero nkawe niduhangane nabo n'abatuvuga n'abadushira ku mbuga umukozi w'Imana nakwiye guhangana n'umuntu ku rubuga ahubwo akwiye gusenga agaceceka Imana ikamuvugira ahubwo hajya nakomere ashikame niba uyu munsi bakora mugira itangazo Imana irikirashaka ko amenyekana nahatari bwamenyekana bagirene bamumenye kuko ndiko ndaraba ingene yatanguye asengera abantu kuri kanguka akabasengera ku matelefone uyu munsi akabageze ku gwego go gukoreshwa ibitangaza mu makungu ahubwo naje ndasaba Imana nibinyumva inkoreshe kurusha uko imukoresha uyu munsi cyo dusaba Imana canke twadukwe gusaba Imana niba hari umukozi w'Imana hagurutse gukoreshwa bijya dusaba Imana natwe dukoresha ibiruta bijya ariko aragirana arakoreshwa I like it ibyo bizohesha Imana iki icyubahiro jewe ndakunda kumukurikirana cyane ikintu ca mbere je no mushingira kw'intahe mu nyigisho yigisha arigisha abantu kwihana je no mushingira intahe kabari karakoreshwa n'Imana icya kabiri namubonyemo kandi kintera kumushingira intahe Chris nuko atabantu yigisha ngo babwire ngo nimuza nibimazi ico kintu ndagikurikirana kuriwe cyane zana ibimazi zana miliyoni 5 Imana iraguhizi zana miliyoni 5 iguha miliyoni 100 jambo ry'Imana riravuga ngo bazobamenyera ku byo mwama hari ikintu ngomba kuvuga muri bwa bumwe n'urukundo ndahamya ndi imbere yanyu ko Chris ari umukozi w'Imana abatavyemera barafise impamvu batavyemera mugabo jewe nk'umukozi w'Imana mugenzanje ndafise ivyo ndamuziko naba ndamukurikirana ko nkamurabako nkabona ko vy'ukuri akoreshwa n'Imana cyo Mbayahaga yavuze ndagishigikira 100% muri bino bihe tugezemo canke muri runo runganwe iyo abantu bagomba kugucafuza barakwagiriza ibi bakakwegeka kwibi kugira ngo bagukureko agaciro kawe imweme murimwo ntimwemerera guhangana n'amajambo ahubwo imuha ubushobozi bwo kumenya ingene asenga ko ari abantu batuvuga barondera inyungu zabo kugira ngo bashike kuco bifuza mugabo natwe reka dusenga Imana hami tuvugire fend of ba bantu batakwemera Imana izobemeza batinde bakwemera ico nohumuriza abantu nigiki nuko ibi bihe turiko twacamwe hano mu gihugu cyo Burundi Imana yarabivuze ko izozana ikanguro ko hazoba ikanguro mu bakozi b'Imana kandi niba mu Burundi Imana ikirakoresha abakozi b'Imana nibizere ko bariko barakoreshwa n'Imana nabandi bagiye guhaguruka bakoreshwe ibirengeye ivyo ariko barabona kuri uyu mukozi w'Imana none nibahaguruka Imana ikabakoresha bazoca bavuga ko bose arabafirmason none mu Burundi nta Mana ikihari irahari ko yagiye iturinda twagiye tuyibona mu bihe bigoye none uyu munsi tangwe gukoresha abantu ko bakorenda baza mu gihugu ikabakoresha impumye zigahomoka ibimuga bigahaguruka none tangwe gukoresha abana bo Burundi tosha tuvuga ko bariko barakoreshwa n'abadayimoni bisangwe iyo umuntu Imana imuhagurukije ikamukoresha ibitangaza twebwe nk'abakozi b'Imana bagenzi biwe twari dukwiye kumushigikiza amasengesho mugabo uyu munsi aho kumushigikiza amasengesho nitwe tumuca intege nitumushigikiza amajambo kuko uburundi burakeneye abakozi b'Imana bakoreshwa ibitangaza kuko niba uyu munsi Chris ariko arakoreshwa ibi ejo natwe Imana izodukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha mbega niya dukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha natwe bazoca batwita gute kuko biratangaje kuba uyu munsi twaratewe iteka umurundi wiwacu akurira indege agakurikiranwa n'abantu ibihumbi bidaharurika mugabo twebwe abo tuvukana kuko turavukana ujya no murundi wiwacu aho kunezererwa ivy'Imana ikiramukoresha tukumva ko mbega twomushira hasi dufatiye kuco bibiri yivuga navuze ko niyo namwe nibaza ko abizera bose niyo basoma nico gitabo tugenderako ni nk'ibihe bintu nk'ibintu bibiri canke bitatu umuntu yofatira ko mu kuvuga ati no muntu no mukozi w'Imana wanyawe ntabwo akorera sekibi Digo Entertainment. Dabwana Apostle ndabakiriye cyane mwa kino kiganiro. Murakoze cyane bana yo mwijiri bahezagere bose. Nta kintu nzi kirenze kuri Apostle wo kwidondora mu buryo bwagutse rino shengero ridukurikiranye. Murakoze cyane ku mazina nitwa
Apotre Miburo Toma nkaba ndongoye amashengero ya Grace Everite mu Burundi nkaba maze kugura amashami 21. Wow. Twagiye tubona Imana ikora yiyerekana mu buryo bwagutse. Yego. Uko na cyane ko hari ivyo twe twaravuganye n'Imana. Imana ikomeza kudushigikira. Yego. Nayo mpamvu uyu munsi tugeze aho tugeze ntabwo ari ubuhinga canke icubahiro. Yego. Ariko no kubera umugambi Imana. Okay. Nigisha abantu ko bakwiye gukundana. Na cyane abakozi b'Imana. Kuko abakozi b'Imana tuzi vyinshi gusumbya bajya abantu twigisha. Yego. Rero iyo ndiko ndaraba canke mwiyerekwa giwanje igituma ngo nigisha urukundo cyane nagiye mbona abakozi b'Imana bapondana. No bivuga mu buryo bwo gupondana. Yego mu mvugo yumvikana. Umukozi w'Imana Imana yamukoresha ibitangaza abandi bakozi b'Imana bagenzi biwe. Ahari bo bomushigikira. Bagaca bari bo bamushira ku mbuga canke bakamuponda urya koreshwa n'abafirimasoni urya so umukozi w'Imana urya yuzuyemwe abadayimoni nkaca nibaza mbega ko twebwe twari dukwiye gushigikirana ari twebwe dushirana mu ibarabara mbe bamwe twigisha nabo bazotwamura kwiki. Come on. Twebwe twari dukwiye kuba icitegererezo cy'abandi canke cy'abadukurikirana. Mugabo uyu munsi aho ari twe twoba icitegererezo ni twebwe dushirana hasi ari twe twari dukwiye gushirana hejuru. Ndakumva cyane. Ivyo rero byagiye bimbabaza mu buzima numva giza gahinda. Ndabwira Imana ati Imana ndagomba igihe kimwe nze ngere ku marezo nkuko abandi bayaja ko canke kubimenyesha makuru ibi bindimwo nishore kubivuga kugira ngo abashobora kubitahura babitahura. Ni muri ya ntombero nababwira ko ngiye kuraba mu vyiyumviro vy'iwanje abakozi b'Imana twaramaze gutakaza odeur. Ati gute mu bisanzwe iyo umuntu Imana imuhagurukije ikamukoresha ibitangaza twebwe nk'abakozi b'Imana bagenzi biwe twari dukwiye kumushigikiza amasengesho. Mugabo uyu munsi aho kumushigikiza amasengesho nitwe tumuca intege. Biragoye gutahura ko umuntu ariko arakoreshwa n'abadayimoni mu gihe wewe utafashe umwanya wo kumusengera nk'umukozi w'Imana canke nk'umuntu asanzwe ngo ubaze Imana. Rero mu buryo bwagutse suko umuntu twomusuzumisha amaso y'umubiri na cyane ko twe tuvuga ko dusenga. Hari imbuga keshi nkunda gukurikirana ko nkasanga nk'umuntu ariko arakoreshwa nk'ibitangaza ariko arakoreshwa mu bikorane bitandukanye ibikorane bikomakomeye hanze y'igihugu akaba umurundi canke ntabe no murundi mugo gaje usanga ama commentaire bakora ngo ujya koreshwa n'imbaraga z'abadayimoni. None wewe nk'umukozi w'Imana wabimenye gute ko uyu muntu akoreshwa n'abadayimoni nawe mutahuriye muri ico kibanza ngo bibone? Ahubwo ni warukwe kumushira mu ibaraba canke ku mbuga warukwe kumusengera kugira ngo ubuntu bw'Imana bugaragare kuri Imana imugenderere. Ubivuze uno munsi mugiye ku mbuga ngurukana bumenyi hariko haragarukwa ko cyane umuntu yitwa Chris Ndikumana nyuma y'igikorane kidasanzwe yakoreye muri ETS Kamenge. Tugize Imana tukwakire nk'umu apostle nawe urakoreshwa ibitangaza uri no mu bantu nabonye basoma Bibiliya cyane. Ibi bintu biriko biravugwa uvyakira gute? Jesi no jahano kumbonesha kure canke kubimenyesha makuru ngo ndamuremere inkono ishushe mvuge ngo ivyo bavuga ngo nivyo. Ahubwo ikintu jewe numva novuga canke nobwira abantu bakunda kudukurikirana canke kumukurikirana ni ikintu kivuga ngo niba yahagurutse agahaguruka mu bihe nk'ibi tumushigikire nk'umurundi w'iwacu. Twongere tunamusengera. Nitumushigikiza amajambo kuko uburundi burakeneye abakozi b'Imana bakoresha ibitangaza. Kuko niba uyu munsi Chris ariko arakoreshwa ibi ejo natwe Imana izodukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha. Mbega niya dukoresha ibirengeye ivyirikira mukoresha natwe bazoca batwita gute? Sinzi kuri kuranawo. Ndiko ndakumva. Rero mu majambo make jewe ndahamya neza ko ivyo Imana irikira mukoresha ni gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana. Niba rero ari gihe ciwe cyo gukoreshwa n'Imana nitwa dukwiye kumuca intege.
ahubwo twari dukwiye kumushigikira mu buryo bwo kumusengera. Niba abandi bantu bovuga ko akoreshwa n'abadayimoni canke bakavuga ko akoreshwa n'imbaraga za satani, twebwe nk'abakozi b'Imana turiko turakora iki kugira ngo tumushigikire muri iyi mbono yiwe canke muri iri vuga butumwa Imana ikiramukoresha? Kuko biratangaje kuba uyu munsi twaratewe iteka umurundi wiwacu akurira indege agakurikiranwa n'abantu ibihumbi bidaharurika. Mugabo twebwe abo tuvukana, kuko turavukana ujya n'umurundi wiwacu, aho kunezererwa ivy'Imana ikiramukoresha tukumva ko mbega twomushira hasi. Ikintu ca mbere je no mushingira kw'intahe mu nyigisho yigisha, arigisha abantu kwihana, arigisha abantu kwihana. Kandi uwo muntu yigisha abantu kwihana by'ukuri je no mushingira intahe kabari karakoreshwa n'Imana. Icya kabiri namubonyemwo kandi kintera kumushingira intahe Chris, nuko atabantu yigisha ngo babwire ngo nimuzane ibimazi. Ico kintu ndagikurikirana kuri we cyane. Zana ibimazi, zana miliyoni 5 Imana iraguhizi. Kuko na cyane kenshi nk'abakozi b'Imana nkunda gukurikirana usanga kubwira ngo Imana iravuze ngo zana ibi iguhibi. Yego. Zana miliyoni 5 iguhi miliyoni 100. Ugasha usanga umuntu ugiye gusaba miliyoni 5 nawe yaraye inzara nta nayo afise, n'inzu yamunaniye kuriha. Mugabo uwo mukozi w'Imana iyo ndiko ndamukurikirana mu nyigisho ziwe, jewe ntavyo negera mbona muri bwa bumwe n'urukundo. Ndahamya ndi imbere yanyu ko Chris ari umukozi w'Imana. Abatavyemera barafise impamvu batavyemera. Mugabo jewe nk'umukozi w'Imana mugenzanje ndafise ivyo ndamuziko, naba ndamukurikirana ko nkamurabako, nkabona ko vy'ukuri akoreshwa n'Imana. Ibirenze ngaho numva mbega no bandiko ndabesha. Muri bino bihe tugezemo canke muri runo runganwe, iyo abantu bagomba kugucafuza barakwagiriza ibi, bakakwegeka kwibi kugira ngo bagukureko agaciro kawe. Ikintu uvuze coba gifise ahantu gihuriye na kuno kuntu Chris Ndikumana baza bakavuga amajambo menshi ariko wakigumira mu gacerere akabandanya akora. Imwemwe murimwo ntimwemerera guhangana n'amajambo, ahubwo imuha ubushobozi bwo kumenya ingene asenga. Kuko iyo abantu bako barakuvuga, iyo abantu bako baragucafuza, fata umwanya wo gusenga. Wewe ni wasenga, ntidukwiye ko abantu aribo batuvugira. Oya, ahubwo turakwiye ko Imana ari igirane, ari tuvugira. Kuko ari abantu batuvuga barondera inyungu zabo kugira ngo bashike kuco bifuza. Mugabo natwe reka dusenga Imana, hame tuvugire fendof. Ba abantu batakwemera Imana izobemeza batinde bakwemera. Ico nohumuriza abantu negiki nuko ibi bihe turiko twacamwe hano mu gihugu cyo Burundi, Imana yarabivuze ko izozana ikanguro. Byari byaravuzwe ko hazobaho ikanguro mu bakozi b'Imana. Kandi niba mu Burundi Imana ikirakoresha abakozi b'Imana, nibizere ko bariko barakoreshwa n'Imana. Uwo utavyumva canke uwo byazazaniye naje ku mavi asenga Imana, asiguze Imana. Imana izomusigurira abo bakozi b'Imana abari. Icya kabiri jewe ndemeza neza canke ndahamya ko mu Burundi hari abakozi b'Imana, nubwo hariho ababaca intege, nubwo hariho ababaciki intege, mugabo abakozi b'Imana barahari. N'abandi bagiye guhaguruka bakoreshwe ibirengeye ivyo ariko barabona kuri uyu mukozi w'Imana. None nibahaguruka Imana ikabakoresha, bazoca bavuga ko bose ari abafirmasoni. None mu Burundi nta Mana ikihari? Irahari. Ko yagiye turinda, twagiye tuyibona mu bihe bigoye. None uyu munsi tangwe gukoresha abantu ko bakorenda baza mu gihugu ikabakoresha, impumyi zigahomoka, ibimuga bigahaguruka. None tangwe gukoresha abana bo Burundi, tosha tuvuga ko bariko barakoreshwa n'abadayimoni. Ekaruka tarabazungu ngaruko mutarabazungu hapo. Hari n'ikindi ngomba kuvuga mukifashe kugira ngo abantu bose bakimenye. Ndagomba ko twese abakozi b'Imana tuba akarorero nka Chris. Rwanda mugarukako. Tube akarorero nkawe. Niduhangane nabo n'abatuvuga n'abadushira ku mbuga, ahubwo duceceke. Kuko ujya umuntu ashobora kugushira ku rubuga afise yindi ntumbero, we ugacuja hajya ugashaka kwishurana nawe, uzobunaniwe. Umukozi w'Imana nakwiye guhangana n'umuntu ku rubuga, ahubwo akwiye gusenga agaceceka, Imana ikamuvugira. Kuko nta kintu na kimwe kiba ku muntu kitari ku mugambi w'iki w'Imana.
no mu bibi Imana bikiri kumwe nawe nkabana bahagurukiye Kristo wosanga ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ahubwo hajya nakomere ashikame. Niba uyu munsi bakora mugira itangazo Imana iriko irashaka ko amenyekana naho atari bwamenyekana bagirene bamumenye. Kuko ndiko ndaraba ingene yatanguye asengera abantu kuri Kanguka akabasengera ku matelefone. Uyu munsi akabageze ku gwego go gukoreshwa ibitangaza mu makungu. Ahubwo naje ndasaba Imana niba inyumva inkoreshe kurusha uko imukoresha. Uyu munsi cyo dusaba Imana canke twadukwe gusaba Imana niba hari umukozi w'Imana hagurutse gukoreshwa bijya dusaba Imana natwe dukoresha ibiruta bijya ariko aragerana arakoreshwa. I like it. Ibyo bizohesha Imana iki icyubahiro. Dico Entertainment.